Bega Louis Marse yagenewe abadamu canke n'abigeme barimo je kuganje numva yuko n'abakobwa barimo kuko abakobwa n'abafite femme yego nawo nibo badamu beje hari itandukaniro ry'abadamu ba kera n'abadamu bo cyane gose rinini gose kuko urabona twakize twumva ko kera bari bani pour les écoles abantu baja mu shuri basanga ni femme au foyer en fait basanga umugore bari umuntu aguma muhira ateke yibaruke donc ibimwerekeye ni mundu ego n'itari makunda kwita ngo ni giseke cyo mundu nirihe tandukaniro riri hagati y'umukenyezi yamenye Imana n'umukenyezi ataramenya Imana buryo umwe wese afise ubw'amakorera utaramenya Imana afise ubw'amakorera yes uwamenye Imana afise ubw'amakorera rero ubwo bwami twinjiyemo bwo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ubwo bwami twatambukiye mu bufise uko buturongora. Salam wakunzi bacu wa channel yacu Ndeo Gospel TV turabangije amahoro y'Imana vayina mu wese aherereye kuko nsanzwe mumenyerere turi mu kiganiro ca Louis Marse iracabandanya ndabifuje kandi umunsi mukuru mwiza ku badamu aho muherereye hose kuko nsanzwe mubibona kandi twagemeye kuba mama buzu bwiza abamama buzu Imana z'ukuri si Louis Marse gusa ahubwo n'Imana iraganje muri bo. Rero turabahaye kazi mudukurikirane turi kumwe n'umuvyeyi wabo ubarongoye turaguhaye kazi. Bakunzi bacu reka agire ko anatubwira akazina kiyo. Ego urakoze nitwa Umugwaneza Francine. Ndumwe mu ndongozi z'iryo shengero The Light of Life Church riri mu Cibitoki ya gatatu numero 46. Nkaba ndongoye abakenyezi ba The Light Women Department. Okay, murakoze cyane kuko musanze murumvise neza ko ari umwe mu barongoye abamama bo muri The Light of Life Church. Rero turabaye ikaze ahagiye ko tubwira byinshi mu vyerekeye Louis Marse kuko benshi dushaka kuko tukora ugutandukanye basanga dufata Louis Marse ariko tutazi by'ukuri ico isobanura. Rero muvyeyi wacu reka tubabaje iyo tuvuze Louis Marse isiguye iki nko kuri wewe? Louis Marse ni umunsi udasanzwe sijewe gusa ariko no ku mukenyezi wese yatewe iteka n'Imana ryo kutuba umukenyezi ni kirumara rero kuri twebwe kuko utwibutsa icyo twagizwe mu gihe abakera bari barasubijwe inyuma batagaragara batagira ico bakoze batagira n'ijambo n'ubushobozi Imana yari yaratekeye muri bo batemererwa kugira ngo babuserure bufashe amahanga bufashe ibihugu barabo mu kigo benshi banavuye mu isi batabigaragaje muri make navuga ngo bari basubijwe inyuma batahawe uburenganzira bwo kugira icyo bakoze kandi bari babishoboye. Rero uyu munsi jewe ndavyibutse cyane mubona yuko twahawe uburenganzira natwe bwo kugira icyo twokoze Imana yatekeye muri twebwe ko twe twamye mu vyumviro vy'Imana isi tarabaho Imana yaratwamanye mu vyumviro irikira turema. Rero hari ubutunzi kanaka yateretse mu mukenyezi ico gihe rero abo bahambere ubwo burenganzira batarabuhabwa ntibabubaho ariko jewe ndabubaho. Murakoze cyane abakunzi bacu murumvise by'ukuri neza yuko uyu mukenyezi nkuko ari mukenyezi arongoye abandi by'ukuri birumvikana ko n'insiguro byonyine aduha n'insiguro y'umuntu yamenye Kristo n'insiguro y'umuntu azi by'ukuri ico Louis Marse ivuga kuri we. Rero muvyeyi wacu ndashaka ndababaze mbega egura tubwiye ko Louis Marse by'ukuri nimba kare aho rubona uri nk'umuntu adashoboye ariko ubu ubona nk'umuntu abona kure kandi umuntu ashoboye none nirihe tandukaniro riri hagati y'umukenyezi yamenye Imana n'umukenyezi ataramenya Imana? Amenya Imana n'abantu bose abantu batamenya Imana n'abamenye Imana baratandukanye ariko kumva jije umukenyezi reka subiza umukenyezi nyene kuko nico gisata ndimo ni naco ndongoye itandukaniro ry'umukenyezi yamenye Imana n'umukenyezi atamenye Imana ririho kubera iki burya uwamenye Imana hari ivyo atokora hari ubuzima atobaho burya umwe wese afise ubw'amakorera utaramenya Imana afise ubw'amakorera uwamenye Imana afise ubw'amakorera rero ubwo bwami twinjiyemo bwo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ubwo bwami twatambukiye mu bufise uko buturongora nk'ibi biragaragara ivyo bya kamere rero ni vyo abatamenye Imana no kuvuga ngo sinambara nkuko
ndavyiyumva bo cyangwa uko isi iriko irabitwara simvuga nkuko abandi bavuga no kwiyumvira siniyumvira nkuko abandi biyumvira kuko ijambo ry'Imana rimbwira ngo uwimatanije n'Imana na Kristo agira ivyumviro vy'Imana ufise ivyumviro vy'Imana n'udafise ivyumviro vy'Imana ntibakora ico kimwe no kuvuga ngo hariho imibereho yo kunesha sice icyo cyose kituzaho kituneshe kuko dufise ubuzima bw'ubumana muri twebwe tugenda turongorwa n'ubwami twakomotsemo utaramenye Imana abikora uko abibonye nuko abyumva n'amareaction yiwe sinzi ariko twe tuyoke ngo duhishure cyangwa tugaragaze ubuzima bwa Kristo twakiriye Kristo wacu rero ni umuco muri we nta mwiza ugaragara ko bitamufata rero ko bitamugize ivyo bimugize nivyo bitugize niba ari umuco ndumuco nibaza ko wakinyeze ko aranyumva bategerezwa kubaho ubwo buzima niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza utegerezwa kumubaho ijambo ry'Imana tugiye ngo ni umuco nanjye ntegerezwa kugaragaza ibikorwa byo mu muco benshi barabizi y'amatara abona yaka ikintu urakibona byoroshe iyo ari mu mwiza ntubona ni ukuvuga ngo ntegerezwa kugaragaza ubuzima bw'umuco kuko ariwo nakiriye rero hagiye itandukanye hagati y'umukenyezi yamenye Imana n'utarayimenye kuko n'ubwami si bumwe murabyumva kuko ubwami twegukira si bumwe n'ivyo ubwami butorongoreramo si bimwe abo baba bafise sinonyotora sinokwiba igihugu kuko umbamo ntabinyemerera sinogira ikigabasha hariyo byinshi impemu w'Imana ba muri jewe atanyemerera gukora wanashaka abandi babikora kandi neza mu mutekano ntangera ariko kubw'ubuzima mbamo cyo nkinakiriye ntibinyemerera iryo tandukaniro murakoze cyane abakunzi bacu ba Gospel TV numva ikiganiro kiryoshe cyane murumvise itandukaniro riri hagati y'umumama yamenye Imana n'umumama ataramenya Imana rero nkuko tuko turabikora kino kiganiro nkuko afisa abarongoye muri no mwanya kandi tugomba duhe ikaze amubarongoye nabo twumve by'ukuri umukenyezi icari twumve by'ukuri baduhe isiguro rya Louis Marse muvyeyi wacu urakoze cyane reka dusabe umwe mu burongoye ashike muri kino kibanza kugira ngo nawe aduhe isiguro bakunzi bacu rero nkuko mubona uyu urabona ko ari umumama asa neza araberewe cyane uraberewe bakunzi bacu reka tukwibarize babita gute Madame Martine Mugisha murakoze cyane Madame Martine turabona arasa neza n'umukenyezi by'ukuri abibereye Madame Martine twako turumva ku bijanye na Louis Marse nagomba ndakwibarize kuko ndafise amadidane gato ku bya Louis Marse mbega Louis Marse yagenewe abadamu canke n'abigeme barimo je ngerageje ibyo numvise Louis Marse ukuntu yatanguye n'abagore bahembwa amafaranga make hama baja ko barabigwanira batangura kuyareklama hanyuma umukoresha wabo umengo barabishe rero kuva ico gihe acaduka ico kintu cuko iyo Louis tuzore twibuka uko ari abagore bagombye kugwanira agateka kabo rero je kubwanje numva yuko n'abakobwa barimo kuko abakobwa n'abafite femme yego nibo badamu bejo yego yuko nabo barimo murakoze cyane abakunzi bacu murabyumvise neza ko by'ukuri n'abigeme nabo nimuzose kwitinya Louis Marse iraberekeye Louis Marse nimuzohere namwe mureka kuyifeta ahubwo ni yanyu kuko bambwiye ko muri abafite femme rero nukuri by'ukuri murabona ko biryoshe kuba umudamu naje nambaye agatenge ntimuzirengagize murakoze cyane turabashimiye cyane kungene mutuganirije nibaza ko abakunzi bacu nabo babinezererewe abakunzi bacu nguyu uwundi mudamu basha aratagase araberewe asa neza n'umudamu yuzuye Imana mwitwa gute Madame Ingrid ufite akazina keza kandi araberewe cyane Madame Ingrid by'ukuri ndabona ko uri umudamu asa neza by'ukuri nibaza ko no mu rugo rwe byifashe neza bantu b'Imana mumuravye nawe murabona ko yuzuye ubuntu bw'Imana Madame Ingrid ndashaka ndakubibaje ko twako turabaza ku bijanye na Louis Marse kuko iyo tumvise Louis Marse benshi baduha insiguro zitandukanye ariko ndashaka ndakwibarize mbega wowe nkuko wahora ubyumva kera abadamu kera
hari itandukaniro ry'abadamu ba kera n'abadamu b'ubu cyane rwose rinini rwose kuko urabona twakuze twumva ko kera bari bani pour les écoles abantu baja mu ishuri basanga ni femme au foyer en fait basanga umugore yumva ari umuntu aguma muhira ateke yibaruke donc ibimurekeye ni mu nzu ndetse bakunda kwita ngo ni igiseke cyo mu nzu umva ntasohoke ntakore mbega iyo bishise nawe nibaza ikibazo ati none bishise umugabo nawe agataha umufasha atacakura ari ngaho mu nzu ubona abana yateka gusa ubuzima bwacu bubandanya gute no mukama gusa nabitse yego ariko ubunye dushima Imana yuko ubunye tumumwidegenje ntangere bashobora gukora ibyo dushoboye umukenyezi wese ahari baza yuko ubunye maybe baracariho abagabo usanga babuza abakenyezi babo gukora nibaza ko atari ikirenga ubu benshi abamama bari mu bikorwa murabona mu nzego n'ahandi nyine hejuru hatandukanye nibyo gushima Imana. Murakoze cyane none madame Ingrid ndakubaje mbega nk'ubu iyo mwumvise ko habaye nk'umunsi mukuru w'abadame abadamu babahaye yuko namwe mwumva ko mushoboye ntibice bibatera ubwishime bigatuma no mu rugo bigira abantu benshi bakunda kuvugana cyane cyane nk'abantu bataramenya Imana bakunda kuvuga ngo no munsi wanje ngo arateka ngo amese ngo avome ngo je no munsi ntibinda mwebwe nibaza ko bitabakora nka twebwe nk'abamama b'umuco tumurikira amahanga kameme dutegerezwa kwibuka yuko uko biri kose l'homme c'est la fondation niwe yatanguye donc afite icubahiro ciwe kiguma kiri hahandi nyene ne baduhaye kwisi turayicelebra nivyo wewe aradufasha ahubwo kuyicelebra mugabo ntaca kuma muhira ngo par exemple nka jewe ivyo mutware wanje ni vya misius kandi lo 8 mars pour nous ni umunsi wari wose yego jewe ndishima ko ndawucelebra tous les jours ndawucelebra tous les jours c'est valeur d'une femme tous les jours mu rugo rwanje iyo ni ntayi wanje ubwanje nizera ko nabandi nyene ari uko urakoze cyane none madame Ingrid hotelera iki ku bandi badame bashobora kuba bafite ibyo byumviro nk'ibya kera cyangwa abandi badame bumva ko Louis Mars ariyo kumva ko uhagarara ko mu rugo kumva ko ari uri umugabo Louis Mars uterera iki ubahanure abandi badame icyo nababwira ni uko batokwigera bibagira ikibanza cabo mu rugo hanze mu kazi barazi hantwa umuntu wese yashitse ku kazi wewe abazi cajeje gukora mu kazi kuko abazi donc ingaruka donc akantu kaza kuza kwinjira canke n'ingaruka mu gihe yo atovyubahiriza ko akazi kaca gahera rero no mu rugo bakwiye kwamabibuka yuko hari inshingano bafise kandi zirya nshingano zibandanya peu importe uwo munsi izo nshingano rero kuva mu gitondo gushika saa 6 turazikora hanyuma akabona n'umwanya wasetinza umwanya nawe ndaja gutembera ryoherwe n'abandi bamama ariko mfise n'umwanya ntahira ko subire muri za nshingano zanje no bahanura ntibagire ikibanza bafise mu rugo bakunzi bacu nukuri numvise ari ibintu bidasanzwe numvise ari ibintu biryoshe cyane aho twagiye twumva ibintu bitandukanye madame kirazira kuja kureba papa babana mu nzu ngo ni ngo Louis Mars ngo ni y'abadamu oya mu bicubahiro kubera iki nibo batwara inzu badama aho muherereye hose mwumve ko mushoboye mwumve yuko by'ukuri ubuzima bw'Imana ubifatanyije na Louis Mars byose birashoboka ntimwibagirwe partage subscribe na comment turabakunda cyane